umugambwe CNDD FDD bafatira ko mu guhitamwo abaja muri leta hari n'abatogwa bakamara mu mabanga umwanya rumara imvo zatumye bahindurwa ntizimenyekane. Mu kiganiro cyo kuri uyu wa 2025 mwaka 2026 tugaruka ku bagize leta baheruka gusezererwa ubutarariye murantunga inyuma y'amezi 5 gusa bari bamaze mu mabanga bari bahawe. Kubera ki none bahinduwe abashikiranganji babiri gusa bakuwe ku mpamvu zihe? Mbe niba hari hakenewe impinduka abo babiri nibo bari guhererwa ko mu gusezererwa? Abariho bo ivyo bakora vyoba bishimishije canke binezera abanyagihugu? Ngibi bimwe mu bibazo tugiye guca hirya no hino mu kiganiro cy'uno munsi. Kuri mikro Gilbert Niyonkuru na Alisa Hatungimana Hakizimana ari nawe agiye kwakira abatumire no kubabwira indinganizo za kino kiganiro. Alise mwiriwe. Mwiriwe Gilbert, mwiriwe abariko baradukurikirana bose abashize ku murongo n'abariko baraza muri kino kiganiro. Rero uno munsi kuba turi kumwe n'abatumire batatu, ndabona hari wamaze gushika ku murongo. Tuza kuba turi kumwe na Felix Niyonkuru arongoye ishirahamwe Kavib. Felix Niyonkuru turabaramukije kandi turabahaye ikaze muri kino kiganiro. Ego naje ndabaramukije Alice kana Gilbert, kandi ndamutsa nabo tuza gusangira ikiganiro abaza kutwumviriza eka mbere n'abazotwumviriza mu nyuma. Kandi mwakoze kuntumira. Murakoze. Umutumire agira kabiri ni Silver Nimpagaritse yahoze arongoye sentare ijeje kubahiriza ibwizwa shingiro. Ngira mukanya araza gushika ku murongo nawe nyene tubane muri kino kiganiro. Umutumire agira gatatu ni Kefa Nibizi arongoye umugambwe Kodevu, nawe yenda bana tarashika ku murongo. Ngira ngo mukanya baraduhamvya kugira ngo tubane muri kino kiganiro. Alice, imbere yuko uvuga kumbure uwundi mutumire Kefa nimba ariko aratwumva yo kugura mikro kuko yatwandikira atubwira ko ari ku murongo mugabo ntituriko turamubona. Kefa nimba mutwumva mu kugura mikro kugira ngo dushobore kubaha ijambo. Murashobora kubandanya Alice. Ego Gilbert, nkuko bino biganiro dukunze gutunganya twama tubigira kiza kuba kiri mu mice itatu. Umuce wa mbere tuza guha ijambo bano batumire turi kumwe kugira ngo bace irya nino kino kiganiro turiko turavugana ko kuri uno munsi. Mu gice cya kabiri niho duha akaryo abariko baradukurikira kugira ngo babaze ibibazo canke baterere, naho hariho abakunda gusaba ijambo mu gice ca mbere batwihanganire barindire ko twinjira mu gice ca kabiri. Igice cya gatatu ca kino kiganiro tuza kuraba ibi hari udusembwa tuzoba twavuzwe muri kino kiganiro icokogwa kugira ngo duhinduke abo gikora n'igihe cokogwamwo. Kino kiganiro muriko muragikurikira ikibiriraho ku mihora ngurukana bumenyi X na Facebook vya Fokode. Mugenzi wacu Floribert Nisabwe niwe ariko adufasha mu bihiga bw'ivyuma kugira ngo amajwi abashikiraho muri mu mpande zine z'isi. Ikiganiro kikaba gihagarikiwe na mugenzi wacu Gorodiano Niyongeko. Gilbert, turashobora kuja mu kiganiro nyezina. Ego murakoze Alice, barakoze bamaze gushika ku murongo. Akabazo reka kambere tugahere ku mutumire twamaze kuronka ku murongo. Felix Niyonkuru, kumbure murakurikirana cyane ibijanye n'abari muri leta, impinduka ziguma ziba. Ubu muri nondwi mwarumvise ko hari impinduka zabaye. Mbega hari cyabatangaje? Mwari muvyiteze? Nimba mwari mwiteze ko hari guhindurwa ajya amazina twumvise? Ego urakoze Gilbert, urakoze kuri ico kibazo. Hangira hari ikindi kiganiro sindavyibuka bigeze kubaza ico kibazo igihe umushikiranganje w'ubutungane baraye bakuye mu mabanga. Yari karakora ibintu bidasanzwe ahindura abantu avuga yuko bariko bakora amakosa. Barabajije bati mbega mu muntu bona yari karakora bizobandanya bona azobishobora? Twagumanya amakenga kuko mu bisanzwe umuntu arashobora kugira umutima wo gukorera igihugu no gukora ibintu uko vyategerezwa gukorwa ariko akabura habikorera. Nivyo vyahavuye bishika rero. Reka mbere rero nkagira kumvuga yuko atakintu cadutangaje tubonye aba bantu babahinduye. Ubuno vuga cyane mbere n'umushikiranganje w'ubutungane kuko niwe twari tumaze iminsi tubona
mu bikorwa vyiwe hariho impinduka nyinshi yakoze ubundi ajanywe yarajejwe ivy'ubwubatsi ntitwari bwamwumve cane canke ngo tubone vyinshi biriko birakorwa mu bushikiranganje yarongoye ariko nka leta mu bisanzwe leta bari imwe iyo ico bita system iyo hari umugwi w'abantu ari ufata ingingo mu kibanza c'abandi ni gake rero umuntu yashaka gukora ivyo batiyumvira ko vyari gukorwa uko aragamaho canke ngo amare kabiri je nibaza yuko ari muri iyo ntumbero rero novuga nti aba bantu bahinduwe bamaze akanya gato amezi nk'atanu yonyene uri mu bushikiranganje sinovuga ko wowe uranaronka n'umwanya mbere no kumenya neza canke ngo ufate intumbero uko ukora ibintu muri ubwo bushikiranganje bakuye n'ingoga rero barononye na vyinshi kuko umuntu iyo atanguye isemo ukazobona bayimutesheje imbere atarashika no hagati uwundi azoza asubira gutangura ku ntango nibaza ko ari ico baba bashaka kuko turi no mu bihe bidasanzwe ibihe tumaze imisi tubona hari ivy'amatora haba mu mugambwe haba amatora azoba y'umukuru w'igihugu ayaheze hagiye haribonekeza ibintu vyerekana vy'ukuri yuko hariho ca kigwanisho bafata c'ubutungane kugira baze barahohotera abantu baze barazivya abantu baze baraka uburenganzira abantu ubushakashatsi bw'ubutungane ari ikintu gikomeye cane bakoresha na cane cane iyo himirije ibintu bihinduka muri politike naho noba ndagejeje sinzi ko ndakwishyura ikibazo cawe jire ego Felix niyo nkuru mukiraho nyene umushikiranganje w'ubutungane yaramaze igihe gito n'ivyo ariko abatari bake bashima uko mwabivuze ivyo yaramaze gukora muri kino gihe eka mbere no mu mugambwe CNDD-FDD ivyo tutari tumenyereye abatari bake baranditse ku mbuga ngurukana bumenyi bamwe baranabivuga ko bababajwe no kubona uwo mushikiranganje akuwe tukibuka umukuru w'igihugu yigeze kugira ati mu butungane hariho ibibazo hariho ibintu vyinshi bitameze neza ariko umushiranganje akaba ariko arahindura ibintu mubona ko harimwo igihushane c'ivyo muri politike bavuga n'ibikorwa kuko umuntu ariko arakora neza baciye bamuhindura ego nivyo nariko navuga mu bisanzwe ahafatirwa ingingo mu gihugu c'u Burundi saho nibaza benshi canke twese twari twiteze iki bikagaragarira hehe nuko biboneka ko ari umuntu yahawe amabanga n'umukuru w'igihugu kuko niwe ari hejuru ya vyose washaka ibikorwa ibi yari karakora umushikiranganje twari twiteze canke twizeye yuko biriko bishimwa n'inzego zo hejuru na cane bamushizeho kanasinda warabona yuko ari impinduka nziza muga rero hashitse igihe ukabona kanya gato nkaka baramuhinduye nukuvuga yuko hariho ngira urwego naho rutazwi canke abantu bashobora kuba bazwi canke batazwi bari hejuru rero bagira bati uyu muntu iba ari karahindagura ubona ntibizaba bidukorako na cane cane yuko ndiko mvuga igisata c'ubutungane nk'umuntu yagiciyemwo iminsi itari mike burya ingingo sinovuga ngo niho honyene mugabo reka mvugaho nzi burya mu butungane ahafatirwa ingingo nibaze yuko atari mu nzego tuzi zo hejuru araba umukuru w'igihugu ashiraho izo nzego kuko uko ndabizi nuko nk'aba batwara amasentare dufata akarorero nk'aba batwara amasentare abo batwara amaparike yo mu ntara igenwa ryabo sinizeye kandi sinokwemanga rwose yuko umushikiranganje abigiramwo uruhara kenshi kuko izina ry'umuntu atwara sentare mu ntara izina ry'umuntu atwara parike mu ntara ubwa mbere na mbere rica mu ngoro y'umugambwe CNDD-FDD mu ntara niwe afata ingingo atuyu turashobora kumwemerera akaja muri iki kibanza hariho rero icyo bakunda kuvuga cyane ngo ntatugora kutagorana rero muca mwumva ivyo ari vyo baronderera umuntu atabagora kuko burya naho tubona umenga ubutungane bukora bugoyagoya ubutungane bukora nabi nama nabishikirije kenshi amategeko mu Burundi n'amategeko yubatse neza kandi meza ahapfira no gushirwa mu ngiro
iyo rero haje umuntu bakavuga tujya aratanguye kutugora isi no bushikiranganje gusa mbere no mu rwego rwose rw'ubutungane haba abarongoye ry'amasentare haba abacamanza kuko niyo haje amadosiye novuga akomakomeye ibyo bakunda kuvuga mu gifaransa yuko les dossiers sensibles usanga hariho abantu bama bazwi muri sentare bati cushiramwo naka na naka na naka ububasha bwari bufise umukuru wa sentare yo gutunganya sentare yibati uno munsi naka na naka ayo madosiye ni muzoja kuyaburanisha ugasanga umugambwe bavuga bati irya dosiye uzoshiremwo naka na naka n'uwacu byarahindutse rero mu kugena abategetsi bo mu bushakashatsi bw'ubutungane hajamwo politike kurusha ubumenyi n'ubukerebutsi nico noba nibaza yuko coba gituma umuntu ariko aragerageza gukora neza buke buke atafise ikibanza na cane cane mu ntwari ya CNDD-FDD kuko tubibona muri iyi minsi. Mugomba gusigura ko yoba yakuwe kubera ko akora neza. Sinoreha kuvyemanga kuko uravye abantu yashitse ahindura hariho abantu mbere bari barigeze akananira abahinga bazi yuko badakorwako mugabo ashobora kuba yabikoze avyiyumvira canke abikoreshejwe afashijwe n'uwundi mugabo urwego rwa CNDD-FDD ugasanga ntiruvyumva uko nibaza ko ntiyobaziza amakosa kuko tumaze kubibona muri iyi minsi harabaye impinduka n'ukuri muri urwo rwego bisigura ko babwira bati mbega uyu tukamureka akabandanya bizohava bikunda vya bindi bivana n'ivyo ariko ariyumvira vy'ejo niko ndavyiyumvira nshobora kuba nihenze mugabo n'ukuri nibaza ko tuba ari guke muri ivyo bintu. Felix Niyonkuru hariho abagira bati izi mpinduka yagize muri amezi 5 yari amaze zoba zakoze ku nyungu z'ibihangange bimwe bimwe mu ntwaro no mugambwe CNDD-FDD abo mwe muremeranya nabo? Turemeranya nabo cyane ahubwo nivyo nariko ndavuga kubera kugira uronka amabanga mu bushikiranganje bw'ubutungane nariko ndabivuga si uwo ari we wese batora hariya hariho umuntu ico bita parrainage hariho umuntu wakwizanira kugira ushobore kwizerwa ngo baguhe sentare baguhe parke no kuvuga muri iyo ntara y'iwanyu haba hariho umugenerale haba harimo umuntu akomeye umugambwe CNDD-FDD hariya hejuru avuga ati uyu undamuzi n'uwo hari iwacu ico tuzomutuma cose azogikora. Muri iyi minsi rero tuzi ko ubutungane aribwo bukoreshwa mu kugira abahonyange uburenganzira bw'abantu cyane mu kubanumisha nibaza yuko babonye ariko akora kuri ba bantu nyene bamwe bakabishima kuko ivyo ntawe reka kuvyemanga muri CNDD-FDD hari abantu b'umutima bakunda igihugu kandi bifuza kugikorera mugabo babura aho bakorera nivyo nayo nashikirije. Nibaza yuko rero boba mu kuhinduye haba harimo n'ubwoba bweje bati mbega uyu muntu ubwo ntazohava tumenyera itabi canke ntazohava yanka vya biri twahora dukora maze ugasanga hari bitugoye. Nibaza ko ari iyo ntumbero rero boba baragiye mu kugira bamuhindure n'ahandi ho muri aka kanya sinovuga ko ari amakosa yotuma bari kumukura mu mezi 5 n'ukuri n'umwanya muto cane mu bushikiranganje winjiye mu bwa mbere. Ego ku bwanyu niba hari hakenewe impinduka zari kuba ku bashikiranganje cye ku bushikiranganje ubuhe kubera iki bamwe bagumyemwo abo nabo bagasezererwa hagahindurwa babiri gusa hari amakuru mwamufise? Amakuru munyihangane gato imbere ko munyishura Keva yatubwiye ko ari karatwumva nimba mutwumva Keva nibizi kora kuri ako kamikro hanyuma mwugure kugira dushobore kubabona ntituriko turabona twebwe ku murongo nubwo mutubwira ko muri ko muratwumva mwo dufasha kugira ngo mushobore kutworohereza murashobora kwishura mukurindira yuko mu buhinga bw'ivyo badufasha tukaronka abandi batumire Felix Niyonkuru. Ego mu bisanzwe uko biboneka nibaza yuko umushikiranganje w'ubutungane uko ariwe twari kutuvuga cyane no munsi atari we yari kuba wa mbere mu babogojwe na rijya mu makuru dufise hariho nabandi byagaragaye yuko banacinjira mu bushikiranganje babahaye baciye bakora ibidakorwa. Ivyo byose twaravyumvise aho umushikiranganje w'igihugu ca leta yavugira imbere y'inama nkenguzamateka yuko nk'umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi agishika honyene yarahiye yasinye
kontra y'imiliyoni zitagira uko zingana z'amafaranga bidaciye mu mategeko mukabona uyo nta na kimwe nta nico rabivuga ko eka mbere uhereye no mu nzego zo hejuru kabaye kamizwe n'ingoma ngira ni kubera hari hagiyemwo abandi za fomi bigaragara yuko hariho rero inyungu z'abantu bakomakomeye bake mu Burundi aribo bapfukamye mu nde gihugu zoba zariko zirabura ngene zitutuza mu mpande zose bakavuga ati tuzoba dusanga hariho amariba ariko arugagwa kubera baje bakora ibiri nibaza ko ari ivyo n'intumbero nibaza ko ari iyo nayo ahandi iyo bagomba guhindura leta ntibari guhera ku mushikiranganje w'ubutungane Artemo Katiha nk'uko twari tumaze iminsi twumva kandi binagaragara ivyo ariko arakora akorera igihugu ubushikiranganje eka mbere muri rusangi ubutungane. Gilbert ndabona Silver n'impagaritse yashitse ku murongo. Silver n'impagaritse nimwa muri ko muratwumva kaze muri kino kiganiro. Mwaramutse murakoze cyane kumpa ikaze. Ndabaramukije nawe ko batwumviriza no mutumere wundi turi kugira ngo dusangire ikiganiro. Sinzi ko muri ko muranyumva ariko Ego turiko turabumva ijana kwijana. Ego murakoze nari nkibaramutsa mwaka mushasha. Byari byagoranye ikiganiro ndagisa n'ugifashe cyamaze gutangura sinumvisa aho cyahereye ariko ngira ngo muri hangana muze kudusubiriramo bimwe bikeya cyangwa arizo turiko turumva umujo. Ego me Silver n'impagaritse turiko turavugana kuri ibi vy'abashikiranganje babiri baherutse guhindurwa. Twavuganye cyane ku bijanye cyane n'umushikiranganje w'ubutungane. Mwebwe mwahoze murongo senta ejeje kubahiriza ibwirizwa nshingiro ivy'ubutungane murabizi. Mwebwe ihindurwa ry'umushikiranganje nk'uwo yaramaze igihe avugwa ko ariko arakora ibintu bidasanzwe ibintu vyiza cyane impinduka zitari zike yaramaze kugira muri amezi 5. Mwebwe mwaryakiriye gute mubona risigura iki? Ego murakoze ku kibazo ariko ndumva aho yekara bijanisha umutumire mugenzanje haraho nyene nuko muri intwaro ya CNDD-FDD umuntu agombye kuja kubiri n'umurongo wabo wo kugendera ku butungane gukoresha ubutungane nk'ikigwanisho cyo gukandamiza abanyagihugu abo batavuga rumwe aba agiye kubiri n'ivyiyumviro vyabo. Ntaraja muri vyinshi rero nibaza ko uravye umwanya maze naho ico umuntu yagaruka ko ari bisanzwe ko umushikiranganje ashobora guhindurwa witumirije ku butungane usanga icyo azize ari aho nyene mwari muvuze cerekeye ko yari karagomba kuzana impinduka. Umwanya muto hamaze twari tumaze kumva ko abantu benshi vyamaze gukora babishima. Mwarabonye akiyashika ko yitwaye nk'umuntu yifuza ubwingenge bw'ubutungane mu bikorwa bike yaramaze gukora kandi vyiza numva bishimwa na benshi. Naho turi kure tubirabira kure tukumva ko yaraje umengazanye ugushaka gutandukanye cyane nuko abatwara bubu yaraje akora ibyo batifuza ko bikorwa kuko mwarumvise abantu bageze ibiturire ko atabihanganiye mwarabibonye yarabikoze yarabivuga kandi yabihanganiye benshi baremaze gukurwa mu buzi kuko bakorana n'abakandamiza ubutungane. Donc narinze kuvuga byinshi rero ngira ngo turaza kubigaruka ko umurindi yarazanye wo kugomba gusubiza gutamana ubutungane ngo buse naho bwo kwigenga ntivyanezereye na gatoyi abasanzwe batwara ubu bo muri CNDD-FDD. Siniba ko nimba batamwi uravye ibiki yaramaze gukora biragaragara ko yasa n'umuntu yifuza ko ubutungane bwokora bwigenga. Reka mbe ndagarukiriza ngaho. Kumbure Silver abariko barabumviriza nako kabazo twabajije Felix Niyonkuru usanzwe umukoze neza arashimirwa gute mwebwe mwosigura yuko umuntu yakora neza ari we aca kugwa hanyuma abo bandi batoba banezerewe bafise ububasha bwahe n'ingufu zihe zo gutuma umushikiranganje ahinduka bikorerwahe?
mwarabibonye twarabibonye tubimazemo igihe ubutungane narabukozemo ndabuzi hari ikintu umugenzange yarasiguye burya rero umushinga w'ubutungane ni igikoresho gikoreshwa kugira ngo ubutungane bugume buri mu kwaha k'ubutegetsi ubundi iyo ubutungane bwigenga zijya ntwaro zitatu executive legislative na judiciaire ziba zitandukanye muramubara yavuze mu kirundi ciza rero iyo intwari igomba gukandamiza ubutungane aho ihera ni mu gushiraho umushikiranganje aborohereza mu kugendera ku butungane mu kubukoresha uko wewe wifuza rero intwari imaze kuba yonyine itemera ubwigenge bw'ubutungane nta kuntu hava ngo ize gushimira urondera urwandira wifuza ko ubutungane bwo kwigenga kuko buramutse bwigenze y'amakosa kogwa yose y'ama execution extrajudiciaire ibi byose twidogera byo havuye bihagarara ubutungane bwikanguye bugafata ijambo bunigirwa mu menshi rero bihereye ku mushikiranganje w'ubutungane bikamanuka bikaca byinjira mu urwego rukabura kuba urwego rugakorera ku gitsure no ku itegeko y'ubundi butegetsi executive rero umushikiranganje aja agomba guhindura uwo murongo urumva ko atari kwihanganirwa sinzi ko ndabishuye neza kumurengirana ikibazo gisiga ubwenge kigoye kwishura ariko ngira abariko baradukurikira bumvise icyumviro mwatanze kuri ico kibazo hari akabazo twari twabajije kandi mugenzanyo yamaze gushika ku murongo tukaba twiteze nuko na Kefa hava duhamvya mu kanya kiretse ko mwebwe mwakoze mu butungane ariko murazi n'ukuntu intwaro zatezwa gukora n'ingene zikorana mu kanya mwari muvuze leta n'amashinga amateka n'ubutungane uno musi ku bwanyu nimba hari yakenewe impinduka hari gukugwa bande mubona batari ko barakora nkuko mwari ko muvuga yuko mwabonye akora ari umushikiranganje w'ubutungane ikibazo kiba kirekire jewe niravye ngahera kuri ukubana nabukozemo nkabubamwe nkabona ingene intwaro ya CNDD-FDD ya jikora ingene itunganije biraza kongora kuvuga ngo hari gukugwa bande ndavye amazina y'abashikiranganje hari ico navuze ngira mutanyumvise windura umushikiranganje biba bisanzwe igihe yaba yakoze ikosa bari ibintu bisanzwe cyari kuba n'ikibazo yaba umurongo w'ubutegetsi ingene bukora uno munsi bwakora bukurikije amategeko narabubayemo rero mwarabonye byabaye mu 2015 igihe sentare nakoramwo nari imbere y'icegera yagomba gukurikiza ibwirizwa shingiro rya 2005 ryari rikomoka ku masezerano y'Arusha mwarabonye ko vyabaye imwe byo mu isoko imwaro abari bagombye guhagarikira amategeko guhagarara ibwirizwa shingiro niso twirutse niwe murongo rero wa CNDD-FDD nico bahisemwo ko ubutungane butokwigenga amategeko atokurikizwa bisigura rero ko biza kungora uno munsi mvuze nk'uwaba icegera c'umukuru wa sentare yari bwo kubariza ibwirizwa shingiro mvuga nuko ubutegetsi bukomoka mu isenyugwa ry'ibwirizwa shingiro n'ubutegetsi butari bujanye n'amategeko burahari ariko buhari ku nguvu barabonye ko bwahinduye n'inyito abagombye guhagararira ibwirizwa shingiro bakarigwanira ubu nibo bitwa ko bagombye gusenyura inzego ibwirizwa rihari no munsi n'ibwirizwa ryarikomoka mu ryasenyuye ryari hari ry'ukuri rero no munsi byo bakora jewe byose mvuga byubakiye kuko tubariza amategeko ko rero bohava biyambura umuntu wese yagombye guhagararira amategeko mu gihugu nk'umushikiranganje yaraje avuga ati reka turabe ko ingene ubutungane bwosubizwa umutamana agakora abantu bubahira ubutungane agakora y'abantu icyo batinya cyonyine ari itegeko ari gukoresha amategeko gusa urumva uwo bari bamwihenze ko nabivuze nibaza ko atubana nabo ngo bikunde rero mu kwishura icyo kibazo ngo bari gukugwa n'abari kugumamwo vyongora kuko yaba ari genda bikora je nabakura bose
nkazana intwaro yubahirije amategeko ishingiye ku ibwirizwa shingiro rya 2005. Urumva rero ewe biraza kungora kuvuga ngo abari babibereye gukurwa n'abari gusigaramwo bo baba uno munsi, kuko ku bwanje ni intwaro yubakiye kutubariza amategeko. Rero gukura umushikiranganje w'ubutungane kuko yagerageje kurondera ubwinga bw'ubutungane kuri bo birasanzwe. Urumva rero ni bidasanzwe iwacu, ariko kuri bo birasanzwe. Ego murakoze, ngira ngo turaza kubigaruka ko. Reka tugaruke kuri Felix niyo nkuru. Uno munsi turiko turabona ibintu bitari bimenyerewe cyane ku ntwaro ya CNDD-FDD. Mu bisanzwe abashikiranganje bazitambuko zivugijwe aratangwa amategeko nabo bakayubahiriza, ariko uno munsi turiko turabona abashikiranganje baza bakora mu buryo butandukanye. Twarabonye mu minsi heze umushikiranganje w'igaca leta, umushikiranganje w'ubutungane nawe yaramaze iminsi ariko arakora ibintu bitari bisanzwe bimenyerewe, aho aca kubiri n'ibisanzwe biboneka ko bakingira ikibaba abantu bakora nabi, ariko wewe agashaka guhindura ibintu. Uno munsi Felix niyo nkuru, mbega ntihoba hariho imigwi ibiri mu mugambwe CNDD-FDD, abashaka guhindura ibintu n'abashaka ko ibintu biguma kwa kundi baba bariko baranyinyurana? Urakoze cyane Yarisi. Kuvuga ko hoba hari imigwi ibiri muri CNDD-FDD, mpora ndavyumva abantu babivuga, mugabo jewe sindabiha agaciro gakomeye cyane, kuko uravye imyaka 20 bamaze ku mutegetsi ukaraba by'ukuri ivyo bamaze gukora, urabona yuko byo kuvuga ngo hama hariho ibintu byaribaza ko baguma bya bintu vya mucezo wa ndani, kuko aho byugariye ni hamwe. Hariho akagwi nk'uko bizwi k'abantu batari benshi cyane, aribo bavuga rikijana, aribo bica igihugu, aribo ata ikintu cyose kiriko kiratera imbere bafyondera hasi. Abo nibo novuga rero ko ari bafise inguvu, kandi rero aho bigoreye nuko bavuye dusanga barusha inguvu mbere n'abatwara igihugu, kuko biraboneka neza yuko hari n'ingingo umukuru w'igihugu ashobora gufata ugasanga kanya gatoyi zirahindutse, bisigura yuko hari ahandi hantu hafatirwa ingingo atari mubiri we. Uburero ni bwinshi, uhereye ku majambo avuga wenyene akaja ahantu akitangaza. Muribuka bya bintu byo ku rugomero miliyari 54 atanga indwi zibiri ngo bizobe bigize nte, mwibuke bakuru bagiye mu mabanga bababwira ati biteza kwerekana amatungo mwinjiranye, bukeye ngo bafise menshi ntibo bamara amezi n'amezi ariko arayaharura. Ukabona yuko hari ibintu avuga mugabo angira atagiye inama n'abandi, ugasanga hahandi rero hafatirwa ingingo nabo baciye bavuga ibindi canke baciye bategeka ibindi. Bisigura yuko rero ivyo bice bibiri bamwe bagomba gukora abandi ntibakore. Navuze yuko muri CNDD-FDD harimwo abantu kuva bashika bumva yuko igihugu cotera imbere, bumva yuko bobana n'abantu, bumva yuko umuntu wese yo kubahirizwa mu burenganzira bwiwe. Mugabo ni mugenzi wa Silver aravuga abo benshi nabo bamwe twabonye bataye bakomoka, n'abasigaye mu gihugu rero nta jambo bafise, nta n'uruvugiro. Bisigura ko rero igihugu c'u Burundi kuvuga ngo bariko barahindura abagize leta, bamwe bariko baragira iki, nkuko Silver yaje kubivuga mu rumenga ari uguhindura botanga, nta numwe yosigaraho uhereye ku mukuru w'igihugu, kuko uravye igihugu aho kigeze niyo kija, urabona yuko kigeze umugani wawe undi kumanga, hasigaye akantu gatoyi ngo tucibagirwe burundu, kuko uravye inzara, uravye amaganya, uravye amagorwa, uravye ubwicanyi, uravye ubusuma n'ibintu biteye ubwoba mu gihugu. Bigaragara yuko rero iyo mico ibiri iriho nivyo, mugabo uwo muce wa kabiri w'abantu bagomba gutunganya ibintu ntakuri ntaho boronka bakorera, kuko hariho akagwi kamaze kwitunganya kandi kiyugaranye ko nyene, ariko konona kicaga kiza igihugu. Ngira no bandagije ngaho. Ego makabaza ni kakandi nyene ngira ngo kwa Silveri nimagaritse, mwebwe ntimubona ko hoba hariho impande zibiri no munsi mu mugambwe CNDD-FDD zoba ziko ziranyinyurana? Ikibazo jewe kiraja kungora kwishura no kuri mugabo ivy'umuntu yumva kure, murabona nitwe ivyegereye, turabona ko ivyo ari byo vyose indani muri bo
hariho abatahevye hariho abashingana n'abafasoni novuga ntibagitera igere bagerageza guhagararira ukuri ego dusanga mwabo twibeshe ko icyatumye bamukura koko ntikiragaragara twafatiye ku bintu yari amaze kuba akora umushikiranganji w'ubutungane byagaragaza ukugomba kwigenga kwiwe no kugomba k'ubutungane bwo kwambika umutamana bwo kwisubiza umutamana rero indani nta umuntu ntiyabura burundu bariyo babifuza ko igihugu cogendera ku mategeko babona ko ibintu bikwiye guhinduka nizere ko n'uwo mushikiranganji ari muri abo yabibona uko novuga nti nasa n'uwari yarejewe kira nti kaba karabaye ntibigishobora guhinduka ariko biratanga kizere gatoyi kubona ko hariho abantu bacubahuka keretse ko umuntu ashaka gusanga nihenze nawe nyene ngira ngo atamenye abari bo ariko yaragomba ko bakorana uko ku rundi ruhande arabavuga ko yoba yatize ko atubaca amategeko ya bamwe ntoronka amazina akagomba kubaha y'abandi mugabo muri bya bihangange by'impande zibiri zihangana biratanga kizere gatoya ko indani hoba hariyo abantu naho umuntu atubikeka ko abantu babona ko ibintu bikwiye guhinduka ego abantu nk'abo ni abo gutera intege bakiriho ariko uko biri uno munsi murabona ko uca uburizwamwo ubaye ukivyura umutwe baca bacinyiza ego niko umuntu yobisoma muri uwo mwanya ko ibyo kunyinyana indani byo vyamyeho kandi umwanya bakiri hari baconona birasa n'ibizoguma gutyo ego Sylvain nimagaritse ngira sinzi ko mwakurikiye hari ivyandikwa ku mihora ngurukana bumenyi yuko uno mushikiranganji w'ubutungane mwavuze ko cyane ari we wenyene yoba yaritavye igikorane cyaheruka gutunganywa imakamba n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe Reveriyano Ndikuriyo mbere uno musi bongeye kurongora ikiringo cyo gutwara umugambwe bitari bwabe muri CNDD-FDD abavuga ivyo mwibaza yuko imvo bavuga zifashe hanyuma ko asubiye gutorwa Reveriyano we ashobora gufasha iki afise ingufu zihe kubera ko abandi bashikiranganje batari bamwitavye hanyuma ko umwe yamwitavye mugabo akaba n'uwundi atari yagiyeyo nawe nyene akabajanye n'uwundi vyo mubivuga kwiki ivyo vyaravuzwe biriko biranavugwa yuko uwo mushikiranganje mu vyo yoba yazize ko ari uko atashoboye gusoma neza guhangana kw'iyo migwi ibiri ko yoba yabaye muri bamwe mukuru w'igihugu yoba yaridogeye mugabo ndabishize muri twamugina sinavyemeza n'ivyo twasomye ku mbuga ngurukana bumenyi nyene bavuga ko yoba umukuru w'igihugu yaravuze yuko adashobora kwihanganira abantu bagomba gusaba abami babiri ni bimwe twari ko tuvuga kare ibyo kunyinyana ibyo tugwi tubiri bishobora kuba birashoboka ko vyoba vyari ivyo kaba wewe umushikiranganje yagize ati reka nkore ivyo uko ndavyiyumvamwo wewe yiyumvamwo ko ubutungane bwo kwigenga hanyuma agasanga uko avyiyumvamwo yibaza ko yoba bisigikiwemwo n'uyu watwara umugambwe ariko agasanga yavyihenze ko ku rundi ruhande bavuga ati si uko tubishaka ariko nguye nkagaruka n'utwara umugambwe wa CNDD-FDD ndetse nibaza ko yifuza ubutungane bwigenga n'ukuri nshobora sinanihenze sinibaza ko imyaka hamaze 20 yaba yaragwaniye ku butungane bwo kwigenga ko amategeko yokurikizwa mu gihugu tuba turabibonye ntaba yashigikiye ko irizwa shingiro ihonyangwa muri 2015 amabi yabaye mu gihugu yatwara umugambwe yose yarahari mbe yagizemo n'uruhara mwamwe canke nka niyo ntiyakoze byose ariko byinshi yarabifitemo uruhara rukomeye ko yatwara umugambwe no kuvuga ngo imigwi ibiri irimwo iranyinyana birasa n'ibigaragara ariko umushikiranganje turiko turavuga uno munsi mu vyo yazize
kugomba kutungana kugira ngo tsobamwo ariko nico cuko yoba atamenye ingene umutezo wa ndani uko bavuze abandi ukogwa batamwihenze ko yarabihenze ko naco kirashoboka yoba jewe ku bwanje yazize ivyo bibiri hama kuba ndi kure yasuye kugaruka nk'utwara umugambi nta cyizere bitanga ku bwanjye nta cyizere guhinduka kuko urumva acabandanya uko yahora akora no mu madisikuru yiwe ko twarumvise ko acishamo akantu ko gushima abakuru b'ibihugu bakoze neza nk'abagaza ariko mu mvugo no mu imvugo n'ingiro ntibijyana ibyo bakora siziko guhinduka ejo kiretse habaye abantu bandi babihindura bavuye hanze biyumvira ku gihugu cyosubira ku murongo bava muri bo bava hanze ariko sinibaza ko bizohinduka bivuye muri CNDD-FDD sindavyizeye jewe uko nshobora kwibesha ariko Salut. Ego, akabazo nako nyene Felix niyo nkuru ngira ayo makuru namwe mwarayaronse hanyuma mwaronse n'amashasha y'uwo bageza yuko yari yagiye kwitabira mu gikorane ciwe uno munsi yongewe amabanga hari icyo bigiye guhindura abo bavuga uko ko yoba yahowe icyo ko yitavye mushyanji wenyene abandi batagiye nico cyoba kiri nyuma y'ikugwa giwe mwibaza ko abavuga ivyo bifashe ego urakoze Gilbert Jesu nahava nemeza no kuri yuko yoba yazize yuko yari yitavye biga birori by'umukuru w'umugambwe Reverend Kuriyo naho yagiye ari umwe n'ivyo abandi ntibagiye mugabo sinoshobora kuza no mu mutwe sinobishiramwe yuko hari umuntu yohava azira ariko gwego nka rugero yohava azira ko yagiye nivyo politiki iragora ariko nibaza havugwa byinshi mu byari bimuhanze nawe nyene muri aya mezi yaramazeho amajambo yaramaze kuvuga y'abami babiri biki n'ibiki byo bibabaje cyane bikanagaragaza yuko na wenyene yoba afise ikibazo mu burongozi ahubwo aho kwihutira kuzarakura abantu gutyo kutuntu nk'utwo dushobora kugira ingaruka mbi igihugu mbere atari n'uwakuye gusa yuko ya wenyene yo kwikubita agashi n'ukuri akaraba inyungu z'igihugu ntazaraba inyungu zakacankuriya kuko baguhaye amabanga y'igihugu kurongora igihugu sunguje gukina umupira w'amaguru ubugiye gutunganiriza abarundi bose ubugiye gutunganiriza abanyagihugu bose atarimo avuyemo uti mbega ko yatowe kandi nta cantangaje sinonavuga na vyinshi kuri ivyo kuko nta cantangaje je ku bwanje nabona yuko uravye uko CNDD-FDD yubatse uravye amajambo wenyene yaramaze imisi avuga haba kuvuguruza umukuru w'igihugu amenya mu biganiro abanditsi n'amenyesha makuru aho umukuru w'igihugu avuga iki wagaca avuga iki haba ivyo kugurura imipaka haba ivy'igitoro kizoboneka turiko turagerageza ubundi nawe turi murindira amavoka wabona yuko afise ico yishimirije kandi afise inguvu nyinshi novuga mbere nkemeza yuko zoba zisumba iz'umukuru w'igihugu kuza kugaruka kwiwe rero ni ukwihanganisha abarundi ni ya magorwa ni wa mubabaro bamazemo igihe nibo bagiye kubandanya kuko nta gishasha azanye agarukanye vya bindi vy'uko akantu kose ari gukonjiga burya rero hano tuvuga ivy'ubutungane tukarabona amajambo avuga ku gisata c'ubutungane hoho novuga yuko bigiye kuyangara cane
kuko no muri iyi minsi heza urumva hariho ushobora kuba hari inyinyurana ubuhoho rero arose aciye aronka inguvu zikomeye aho mbere atawuzoshobora kuryogora uhereye kuri hejuru y'umukuru w'igihugu bigaragara yuko rero igihugu kigiye gutatana kumera nabi kuruje uko vyahora ni bitakushika ngo hagire impinduka zishoboka nk'uko mugenzanje Silver karabivuga naye hariho kwitega agakiza mu ntwaro ya CNDD-FDD no mu CNDD-FDD no kuri novuga yuko ari nko kurondera amata mwibuye nuvyo novuga. Ego Silver nimpagaritse mwebwe mwarakoze mu gisata cy'ubutungane mushobora kuba muziranye cyanke muzi n'abatari bake bari muri ico gisata uno munsi mbega uyu mushasha yaje muri leta mwari mumuzi azwi hehe we ntimwiyumvira ko ashobora kuzokora ibikora inka mbere no kuruta uwo bakuye imbere yuko mwishuri ikibazo kumbure nibutsa bariko baradukurikira yuko n'ubu Kefa ariko aratwumva turiko turagerageza ukuntu tumutora mu kanya ngira araza kuduhamvya mutwihanganire ni kumva tutatuvuye ko ariko waratwumva ariko turiko turamubona ku murongo murashobora kwishura Silver nimpagaritse ikibazo nticoroshe ga umushikiranganji mushasha je ntawe nzi ntawe nzi kabisa ariko kwico gikurikira cerekeye ko ashobora kuza agakora ibitangaza tugasanga ngira ngo wagombye kuvuga tugasanga iyo twariko tuvuga tuti bamuburijemwo wewe yaraje neza ugasanga yoza namusumbya byoshoboka ariko nawe yobaza ufise uwo mutima iyo volonté navyazoshobora kuko akarero naka umurongo bakorera ko umurongo ntarengwa nuko ubutungane bwoguma ahubwo ari igikoresho bakoresha gituma babananya bakora ibyo bashaka gukora kandi bakavyitirira ubutungane bukaja muri uwo mujo uko yo hava aza kabikora kabishobora uya yo nayo bafise uwo mutima ntazobishobora ntazobikorera ntahariyo kuko umushikiranganje ngitangura ngira nabivuze ni wa muntu ni igikoresho bashiraho rimwe na rimwe uko bakora ubu ariko ndiko ndavuga ubu kugira ngo uwo mushikiranganje bafashe gushira mu gafuko ubutungane no kuvuga niwe baherako kubuza ubutungane kwigenga babiherako kuko niwe bazobwira bati mwija sentare hajya sinzi ko muramaze kubikora murabizi iyo hageze kunoma abacamanza bakuru biba vyavuye murazi ko mukuru abanoma umushikiranganje baba bavuganye abagatora uriya naka azotworohereza hanyuma hageze urubanza kanaka bagomba ku majambo y'ikirundi akomeye nokoresha ngenda yakenye kuzwingiza umuntu kugira bamuheze mu gashoba murenganye umushikiranganje ahitegeko utwara sentare tirujya rubanza muzuru shiremo banaka nabanaka urumva umukuru wa sentare amaze kubategekwa n'umushikiranganje w'ubutungane bica byorohera bwa butegetsi bukoresha igitugu gukandamiza abo bose babona ko batumva ibintu kumwe abantu bose bagomba kurenganya hama kwatugenda mugashugaherayo ibyo biranumvikana n'utabuciyemo yovyumva biranagaragara muraza abantu benshi bahejwe mu buroko kubera ko umushikiranganje w'ubutungane akoranye n'amasentare ahava agakora ibyo systeme yamutumye ubwo butegetsi buhari bwamutumye bigakoreka ahandi ho ba Dr. Sahaba niba baheze mu gasho nta muntu numwe atabona ko bariko bararenganywa abamaze iminyero niba bahera mu gasho nta muntu nijyo kosa novuga ngo yarakoze umushasha numvise ngo ari abantu yarekuye bari baheje iminyoro baherayo hari abantu bakorana na CNDD-FDD new system bakandamiza abantu gushika n'abanyaga amatungo abantu yabo ku mugaragaro bagasingisha abantu ngo vuga ko atatuzoza wishuza bakunyaze urukomba amazi angomba kuvuga mu procureur general yakugwa mwarabonye akamara amazi basanze mu birongo navyo nyenda bivuga ndavyikura ko nabonye aho vyanditse ku mangurukana ku mbuga ngurukana bumenyi ngo basanze ibiro vyuzuye ibinyagano amafaranga ngira ngo sinzi ko
ngo n'abayimama n'amayarengo doro bisigura ngo rero uwo muntu ataje akora mu uwo murongo yoba agomba gukora nk'ubakuye nta kamara nta kabiri yomara abarundi rero barashizwe mu gafuko bakubitirwamwo rero uwo bashizeho abazi aje kuyoboka kenshi agakora ivyo bashaka gukora ni ukuvuga ngo nayo babishaka jewe nta cyizere n'ukuri ndamuha nta n'amahirwe ndamuha ko yozobishobora kuko nta kigo kirahinduka nta bimenyetso byo kugira ngo ko ibintu vyahinduka mbona sinzi byinshi mu vya politiki ariko ntavyo mbona kabisa nibaza ko uyu aje mushasha bizomugora cyane kuko niyo uganiriye n'abacamanza bakiri indani barakubwira bati ibintu vyarayangaye ntawe ukivuga turarabana tugatinyana kuko baramaze kurema mwicoba ubashikira abacamanza ni ukuvuga ngo agira ati mare kabiri urumva ubutungane ndetse n'igihugu cyose bose bakorera ku bwoba siniteze ko hari ico yohavaga azoshobora naho yoba ari umuntu yabishaka koko ego mbega nyene Sylvain Mpagaritse mukiri ngaho nyene ivyo vyuko umuntu aba ariko aragerageza akavuga ati reka naho bigoye ngerageze guhindura ibintu uko nshoboye mbwa bagaca kugwa ubutarariye ntikobara nko kumuha agasopo ugira ati n'ubundi ejo azoza ntazahirahire ngo akore ivyo tutamutegetse canke azamenye ko hariho umurongo ntabanduka ivyo ntivyo bifise ingaruka mbi kubikurikira mu bijanye n'ubutungane canke mu ntwaro muri rusange nukuri bisoma cyo kimwe tubitahuye cyo kimwe nuko nubwo n'ubutumwa barungikiye uwo wese bazoba bajeje amabanga cyane cyane bareka uye mushasha je ati wabonye ukaramuka ugombye kuvyura umutwe nawe nuku hama gacagira ati mama wanje uko zivuga itwereka nzozitambuko n'ubutumwa bahaye ubu yaje ubutunga aje gutwara gusubira wo mu butungane babuhaye n'abandi bashikiranganje bahorana muri leta nagati habwa bati uzogomba kugira bya kubiri n'umurongo wa system ubone ko bavyita nuko n'ubutumwa yahaye abacamanza abatwara amasentare mbere n'abacamanza basanzwe bati utazovyumva uko tuvyumva ntituzomwihanganira aho rero nimwe bavuga ati umweru bikuruka kwira igihugu cyose no kuba n'ifi mu gufifera ku mutwe no kuvuga ngo n'izindi nzego zose atari mu butungane n'izindi hose bagira bati umurongo wa system no kuvuga ngo araba ico ishaka ni bamwe uzosanga ari bamwe abantu basike bakorera kucoba biyumvira n'icyo batatumwe jewe narabibayemwo gatoyi ugasanga abantu abacamanza basanzwe barafise ubwoba ngo umuraraba neza ngo idosiye irimo banaka bakagomba kwiyumvira n'ivyo atanababwiye kubera ubwoba babaremyemwo no kuvuga rero ubwo n'ubutumwa wa murongo bavuga ngo utukura amara n'ubakunda hari ababivuga gutyo bati urwego rw'ubutungane urinda gukora mu kwaha kwa leta executive n'izindi nzego zose abafata ingingo bose bati uzoramuka akoze uko tudashaka nazo amaze ukwezi kumwe nazo amaze indwi imwe ntituzotinya kumushira ku ruhande ibyo bakoreye uyu mushikiranganje ni ukuvuga rero ngo n'ubutumwa nk'uko mwabivuze no ku bandi batakuwe ejo baca batangura kwiyegeranya bakore uzosange bariko bakora mbere bakora n'ivyo batatumwe ego Alice ndabumva akabazo kumbure mu kanya mudutunge n'ubu ndabona kefa ari kutwandikira ariko ntituriko turamubona ariko ngira mu kanya turarondera ubundi buryo twoshobora kumutorako akabazo Felix niyo nkuru uno munsi niba mwarakurikiye mu mpera z'umwaka mu kiyago umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yatunganije ari kumwe n'abanyagihugu n'abamenyesha makuru ibibazo byabajijwe byinshi byari vyerekeye igisata cy'ubutungane
mbere gushika naho tubona bitari bimenyerewe urongoye CNIDH mushasha Martin Blaise Nyaboho Musenyeri abaza nawe nyene ibibazo akagenda kubaza nk'abandi banyagihugu. Umukuru w'igihugu mwumvirije yabona yuko abitahura agiye gufasha, ariko muri uko gufasha akuye umushikiranganje abandi bashima. Musigura gute ino ngendo ya Evariste Ndayishimiye? Ego urakoze Gilbert. Naravuga yuko ingendo ya Evariste Ndayishimiye inyifato yiwe mu gutwara igihugu biratangaje ku buryo umuntu abura n'ahahera n'ahahereza kuvuga ibyo yumva n'ibyo akora, kuko ibyo avuga n'ibyo akora n'ibintu bibiri bitandukanye kandi byategerezwa kujana. Mu isanzwe umuntu na cyane cyane umurongozi nk'ujya icyo avuze mu isanzwe cyateza gukurikizwa uko nyene, nayo ubundi aravuga ikintu ukazumva umuntu aramuvuguruje, aravuga ukazabona umukuru w'umugambwe aramuvuguruje, aravuga ukazabona umushirana cyangwa uri munsi imbere avuga ati nanje hariho abo mpa raporo. Nibaza ko ariyo ngorane hari n'ahandi ho. Narabikurikiranye cyane kiriya kiganiro kandi havuze nk'ubutungane cyane. Kubera iki? Kubera bwa mbere bari batanguye abanyagihugu bari batangugira icizere cy'ubutungane babonye impinduka zari zimaze iminsi zikorwa n'uyu mushikiranganje Artemo akuwe, niho abona bubahuka. N'umukuru w'igihugu mbere naho uvuze ngo hari ibyo menga arumva byinshi, wamenga hari ibintu ariko arakwepa kuko byamukorako, kuko amajambo yarashikiriza haba mu myaka iheze mu mpera z'umwaka avuga yuko hagiye kurekurwa abantu, mu nyuma kumva ngo harekuwe n'abataritegereza kurekurwa kandi byakorewe umubiri we, n'ibintu bitumvikana cyane. kandi ugasanga nivyo hariho abashoboye gufatwa barahanwa barafungwa, hariho n'abandi ataco babikozeko. Ikimenyamenya nuko hari abantu n'ubu bakiriwe imyaka yo gufungwa
disikuru ya politike ariko hari ahandi hafatirwa ingingo hejuru yiwe ariko mugabo nawe nyene turamuzi mu ngingo hariho ngingo ahora afata kandi zikaja mu ngiro ntivyo bari gihushana mu makarorero k'ingingo zifadika muvuga uti yarafashwe hanyuma zirakurikizwa nukuri si nyinshi nzi ego mwe mbwira muti ingingo rero zifatirwa ahandi umukuru w'igihugu si wafata ingingo umukuru w'igihugu si wafata ingingo kuko mbere no mu maza yiwe agitangura kuyobora igihugu warumva ko afise imvugo twese twarayizeye kiga gishika imvugo ihumuriza imvugo yo gukora bigakoreka mugabo twararonde ikintu na kimwe coja mu ngiro turabura kimenyamenya n'ivyo tubona iminsi yose twazi ivyo yavuze abantu akaja imbere y'abantu akidoga ubutungane wagira rire mu kibaza ukiyumvira uwo muntu twebwe abanyagihugu turiko turarira none n'uwo twari tuzi ko dutunganirije arire sinzi iyo twoja nawe nyene n'ukuri nta mahirwe y'uburongozi mbona umenga afise umurengera nivyo igihugu iracariho hari ibyo ashobora kuba ariko arakora mugabo twebwe ntituraba n'ibyo bashaka turaba vyinshi bitarakorwa kandi abanyagihugu twebwe dukeneye naho nagomba gushika akabazo Sylvain nimpagaritse nkako nari nabajije Felix Niyonkuru ngira mwagakurikiye ingendo y'umukuru w'igihugu muravye ibibazo yari yabajijwe mu mpera z'umwaka amadosiye yari yavuzwe tukaca tubona nibibaye umushikiranganje kuwe hari sano bifitaniye mbega ntimubona ko hari bihushane mu mvugo no mu ngiro mu gihe uwo mufashije muvuga ko mushima ari waciye ku yewe tubirabiye mu bwaguke bw'ikibazo nibwo kwigenga yarakeneye tugerageje kuravya yaramaze gukora ko yari mu bantu bifuza impinduka turabiye aho hoba hagufi je nagira ngo kubera umutwe w'ikiganiro ko warumeze twari kukiraba tubihereye iyo intwaro turiko tuvuga no munsi yamuka iyo ntwaro ishingiye kwibwirizwa shingiro ryakubise kudeti ryari rihari no kuvuga ngo ari jewe mwari munyemereye ko ndengana gato umutwe w'ikiganiro ego mushobora gutarira kugira ngo mushobore gusigura neza abantu batahure ibiko biraba ibikorwa impinduka ziba nimba mubifitiye insiguro ego jewe ndabifata ndabihereye mu byabaye 2015 igihe mu bushisi nguru nziza yihagira ikingo ca gatatu biciye ku bindi bwizwa nshingiro ivyakurikiye sinobagaruka ko tumaze imyaka irenga 10 tubivuga bivugwa amabi yakurikiye mwarayabonye ubu ngerageje gusimbiza intwaro yakomotse muri iryo senyugwa ry'ibwirizwa nshingiro isigaye ifata abagerageje guhagararira ibwirizwa nshingiro ko ari bahubwo bo kwirukwa ko ari bakwiye gufatwa bakagirizwa kuba bashatse gusenyura inzego abazisenyuwega abasenyuye ibwirizwa nshingiro nibo biruka ku bagerageje guhagararira ibwirizwa nshingiro muri ubwo busho ubwo butungane bwari buhari murazi ko abagerageje kugira ati ibwirizwa nshingiro niryo honyangwa nibo birutse abagerageje kugaragaza gusubiza ibintu mu buryo nibo bafunzwe muri ubwo busho buzuyeyo hari n'abamaze iminyororo yabo ariko byanse ko bari kugwa rero umushikiranganji yaragerageje kwerekana ko byoba bigikunda birasanzwe cyane ko baca bamuzibiza bagamukuramo kuko intwaro ubwayo ishingiye kuko tubahiriza amategeko yamuka mu kutubahiriza amategeko rero na kimwe jewe mbona gitangaje ko bigenda uko vyagenze ahubwo bagize bati hariho abantu biyumvira bakiyumvira ko bishoboka bati babireka ko bakwiye kubanumya simava mvuga ijambo atari ryiza rero yewe umukuru w'igihugu ivyuko yoba ari we atoba ari wafata ingingo
navyo biranashoboka kuko umwumvirizi ivyo avuga ari mu nama zimwe publike ukacuraba niba habaye bikorwa uribaza ikibazo ubwo niwafata ingingo koko jewe rero mugenza ndavuze ati siwafata ingingo numva no mushikira kuko muri ivyo bibazo vyabazwe n'inyishu zari zatanzwe womengo hagiye kuba kubase agahengwe hari abantu bagiye kuzotezurirwa urumva umuntu yagira ati ngira ngo umunsi umwe Imana izotwibuka ibintu bihinduka ariko urabona ko sivyo bibaye ni ukuvuga ngo ingingo n'ahandi zifatirwa rero jewe sindabisomera ndayifatiye ahubwo iki ni kamwe mu bimenyetso byinshi vyerekana ko ntwaro dutwara uno munsi ziciye kuri n'amategeko n'ivyo ikora binda kuba ari ibintu biciye kuri n'amategeko utavyumva uko yigigweyo rero abari indani n'abari hanze bifuza ko ibintu bihinduka ahubwo baribukijwe ko ibintu bikwiye kuhinduka abumva ko abagatahura ko uno munsi intwaro dutwara intwaro itifuza ko hobaho ubutungane mu gihugu ego mu buhinga bw'ivyuma banyeretse yuko twashoboye kuronka ukuntu tuza kuronka Kefa Nibizi Floribert nimba ari karanyumva kugura mikro Kefa Nibizi nimba muriko muratwumva mwiriwe Floribert nimba muriko muranyumva mikro anyirugaye ntidushobora kuronka Kefa mikro yugaye ngira mu kugura mikro kugira ngo dushobore kumva Kefa Nibizi ariko ngira mbere yuko tumutora akabazo reka ngende kwa Felix Niyonkuru uno munsi abantu bariko barakurikira kino kiganiro bavuga bati kuki bano batumire ba Fukode bibanze ku mushikiranganje umwe kandi hakuwe babiri mbega ko ataco bavuga kubasigaye urakoze cyane Niyonkuru uno munsi abantu bariko barakurikira kino kiganiro bavuga bati kuki bano batumire ba Fukode ngira nosaba mugenzanje Floribert akabanza kugara mikro gato kugira ngo Felix yishure mugabo ngira Kefa mwari mwanyumvise sinzi ko Kefa ari karanyumva mwiriwe Kefa ngira mubangire Felix Niyonkuru twakire Kefa ego Kefa mwiriwe ariko mugenzanje